Shalom shalom, ndabaramukije mwese aho muri hose, nizere ko mumeze neza kandi ndaryohewe gusubira kubana namwe kari muri kiganiro cacu intahe yubaka. Uno munsi dufise umutumire, bameze ko twama dufise umutumire misi yose. Uno munsi rero twabazaniye Missionnaire Eloge. Abantu bakunda kuza gusenga muri Minevam, rimwe rimwe biramushikira agatamba, mbwa uno munsi tuza gutamba, tuza kuvuga ubuzima yaciyemo. Karibu cane rero Missionnaire Eloge. Murakoze cyane. No munsi rero dushaka mutuganirire mwaraciye mu buzima butoroshe. Ubwo buzima kumbura hari abantu batabizi, korera muri Minevam canke kumbura utamuzi. Missionnaire wacu Eloge yabaye mu runganwe rwiwe niko novuga, yaragiye mu byo bita sect, hanyuma araba muri ubwo buzima, ariko mu nyuma Imana iramukiza. Mbega utwiganirira aha ubwo buzima wabayemo yari ubuzima bwari bumeze gute? Murakoze cyane, ndabashimiye kuma kano kanya, umunezero kuba hano ngo tuvuge iby'Imana yakoze. Navukiye mu muryango basanzwe basenga kuwa Mungu, ndakura nsenga, ndibuka ibintu vyagiye kubimbako mu bijanye no gusenga. Nohera ku kintu cyabaye mfise imyaka nka 14, hagati ya 10 na 16, narigeze kunywa inzoga ndaborerwa cyane. Icyo gihe biramera nabi, mu kibano barabimenya, canja kwihana, ariko na icyo gihe nihana kwari kugira ngo mboneke neza muri societe. Mugabo ntivyamaze umwanya na mutonya kuko nagiye gusenga nka kabiri cyanda vyibagirwa. Niho mu nyuma ndiko ndakura rero numvise inyota yo gusenga, nkuransoma ibisomwa mu ishengero, kubigaragara nari umuntu yitwa ko agororotse, nkurankunda Imana. Niho maze guheza amashuri yisumbuye nagira icyumviro kumva ko mfise umuhamagaro wo kuja kwebera Imana ngo mbe umupatiri. Ndabisaba, ndandika ikete, baranyakira, ndindiriye ko nja gutangura nyene ngo ndabishishikare. Niho mu nyuma mu mwaka wa 2008 hari mu kwezi kwa 12 kuri Noel naca ngenda mu Kayanza ahantu hitwa Ibusinde, njana n'abandi bantu baje ari benshi, dusanga bariko barasenga, kuko umuntu yaravugishwa, aravuga ibintu byinshi tukumva yuko uwo muntu ibyo avuga ari byo, cyangwa akomeza kuza ndajayo rero. Mbega ni igiki cagukwezi? Ikintu cyankweze n'ibintu nabona ntari menyereye, bigaragaza ubushobozi hamwe no kuvuga ibintu ukabona umenga umuntu amenya ibintu by'abantu. Byaratumye ngira urusaku rwinshi kubibamwo. Umaze gushikayo ni igiki wahakuye? Umaze gushikayo kubera bavuga ubuzima bwo kutaba mu byaha, ubuzima bwo kugendera mu kwezwa canke muri sanctification, kwezwa tudakora ibicumuro, tudakora ibyaha. Numva umengo aho hantu inyigisho ni nziza kuko narumva ari bwo buzima nkeneye kubamwo. Ndabikunda cyane. Ubibamwo umwanya unganiki? Nabibayemo kuva muri 2008 gushika muri 2017, imyaka 9. Ico gihe ndabirimwo harageraho leta y'u Burundi ibuza abantu kujayo kuko byari biciye kuri n'amategeko. Bavuga bati turindire babanza bitohoza, dutangura kugenda ku nguvu, bakadufata bakadukubita, kandi tugasubirayo twakubiswe. Twebwe twavuga tuti hahirwa abahamwa bahogwa Imana. Ico gihe ndabikomeza, tugafungwa, narafunzwe inshuro zishika nka 5, nkafungwa nkarekugwa, ariko kandi nkasubirayo. Mbega koko warumva ko uri kumwe n'Imana? Narumva ko ndi kumwe n'Imana kuko narakurikiza ivyanditswe byavuga ngo mukundisha Imana umutima wanyu wose, inkomezi zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose. Jewe narumva no Bujumbura n'amaguru, nkashika mu Kayanza mu minsi 2 n'amaguru, kugira ngo numve ko noronka ubuntu bwinshi, grâce igwiriye kubwo gukunda Imana. Ndabibamwo, harageraho rero mu 2013 mu kwezi kwa 12, ico gihe nari mpejeje umwaka wa mbere wa kaminuza, niga mu gisata cy'icongereza mu Université y'u Burundi. Niho naca mfungwa imisi 18 ndi mu gasho k'igipolisi mu Kayanza. Iheze baca baducira urubanza rwo gufunga imyaka 3, baca banjana kumfunga mu ibohero rikuru rya Ngozi. Heze amezi 6 turaburana, turunguruza urubanza, baca baduca amezi 9. Byagiye guhirirana nuko amezi 9 heze muri 2014 niho naca mfungurwa, maze amezi 9 muri prison y'Ingozi. Mbega harageze igihe uramenya Imana nyakuri? Mbega byagenze gute? Ntibyari byoroshe ko menya Imana nyakuri kuko na cyane cyane muri sect canke ivyizerwa by'ibinyoma n'abantu bagushira ku ruhande
bakagukura no muri communauté, bakagukura no mu muryango, gushika naho usigara ubabona nk'umuryango wawe. Ico gihe rero narahevye n'umuryango tuja no muri Kongo mbaye imyaka 4 mu buzima butari bworoshe, mugabo kubera cagihe nari mwibohero nari narasomye Bibiliya kandi bikwiye, haragira amakenga ku byo twizera, na cyane cyane ko bahakana nk'ubumana bwa Kristo, hakabaho n'ibintu batubwira ko hari ibyaha bitababarirwa. Ico gihe twisanga turi abanyabyaha, twaraboregwa, twari mu busambanyi. Ico gihe batubwira ko usambanye canke igisa navyo kutababarirwa, ni icyaha kitababarirwa. Uhirahira ugakora ikijanye n'ubusambanyi uko bwomera kose, waca wumva ubwoba ukishikana yaho umengo waravumwe. Nivyo byanshikiye rero. Ico gihe canja mu mugwa witwa abo bashyizwe ku ruhande. Mwico gihe niho naca ndabivamwo, jewe ndabaho nihebuye, cambaho ntafise amahoro. Twagarutse mu Burundi mu 2018, mbaho ubuzima bwo kumengo no kwiyahura nk'inzoga nyinshi cyane kugira ndonka agatiro, ndemerewe kandi ndushe. Cantangura kuvuga yuko Imana itabaho. Nasoma ibintu vya filozofi vyavuga ngo nugukekeranya vyose, il faut douter de tout. Ukekeranye n'ukubaho kw'Imana. Ko naravuga ati nimba Imana ibaho nta kuntu yari kumpomba narayikunda, nimba Imana ibaho nta kuntu yari kundeka n'inkoni nakubiswe, n'ingene napfunzwe, n'ingene nanyagiwe, n'ingene nagiye ku ruzuba n'inzara ndiko ndagirondera. Bega none mwagiye guhura n'Imana gute? Imana yagusanze he? Imana yasanze muri uko kuyikekeranya, muri uko kumenya ko itariho. Ico gihe hari abagenzi twari twariganye bandungikira Kanguka, ikiganiro Kanguka, nkaca ndabifuta nkavuga ati ivyo ntibinabaho, uwo muntu n'umubeshi. Hama igihe kimwe ngendera umugenzi nyene twiganye, acaranzana gusenga ngaha muri Minevame, mu ishengero rya Minevame ryo sanzwe ndimwo. Ndabona ibintu nyene nkumva ntibiryoshe, ko nabona batamba sinatabura impamvu batamba. Ico gihe ariko ndamubwira ko nkeneye nanje umuntu yonyumviriza. Aca nsabira umubonano ku mwungere arongoye ishengero rya Minevame, Pasteur Aimé Prosper Ninganza. Aca amahandevu itariki 11 z'ukwezi kwa 4 hari muri 2019. Hari ku munsi wa 4. Ico gihe naraje muri Minevame nihebuye kandi ndemerewe, maze Pasteur Aimé ndamubwira ko atemeye kunyumviriza ntashobora kuvuga ikintu na kimwe. Aca aranyemerera aranyumviriza, arampa umwanya wiwe. Navuze nk'amasaha 2 guhera mu bwana, ndamubwira ubuzima nabayemwo, ndamubwira uko nari mbona Imana nuko nayikekeranya. Yanganirije ku rukundo rw'Imana. Ico gihe ndibuka ko mu kiganiro twagiranye namubwiye ko naje nafashe ingingo 3. Namubwiye ibintu 3, ndamubwira ngo ahaje naje nafashe ingingo 3. Ngo izihe? Nabo bari ati renoncer, dénoncer, annoncer. Kugira uguronke izo mbaraga cyo kuvuga ati ndavuye hamwe ndagiye ahandi, numva umenga n'ubuntu si imbaraga ziwawe. Kuva aho Bega wewe byakugende ubwo buntu waramenye ko ari ubuntu wagiriwe kugira ngo urushobore, kuko uko mwabivuze barabatandukanye n'abandi, kumbure abandi ntibabumva, mugarutse naho nyene mukumva ntimumva abantu. Bega ubwo buntu mwagiye kubwumva gute? Ubwo buntu ngene nabwumvise, urumva ko narindi mu mugwi w'abantu basa n'abatakiri mu muryango kubera ivyanshikiye, kandi no kubera hari ivyo ntemera mu byo batubwira bivanye no kwijambo ry'Imana nasomye. Narabona ko ari ibintu bigoye gushitsa, kuko twapfa gukurikira, harazi ikintu gishasha cyo twe twakora no kugishira mu ngiro bivanye n'uwakivuze, kuko twabwirizwa kuyoboka ijambo ryose uwo muntu atubwiye tugakurikira. Harageze aho rero binduhisha, mbaho nihebuye, no kuvuga ngo kumva noza, nari numva nkeneye kubasuraje, ko naza nababwira ngo nkeneye amahoro yo mu mutima, naho nari mfise. Burya iyo Bibiliya iriko iratubwira ngo ibintu byose ducamwo Imana irashaka kuhindura ikagira vyiza. Kumbure mwari mugeze mu myaka no kwita adolescence, hamwe ushaka kumenya identité yiwawe, nico vyatumye kumbure bituma bivuga ati wikestione, wibaze wewe nyene mu byo uriko uracamo. Birashoboka. Birashoboka. None mumaze kuganira na Pasteur, mwarumvise muraruhuza, hama mutashe muhira mumvise gute? Uwo munsi tumaze kuganira ndamubwira ico naje ndondera, yaciye ambarira ngo burya izo ngingo 3 wafashe, ndamubwira izo arizo. Mvuze renoncer, narumva ko ngomba kuva muri ubwo buzima, narumva ko atari bwo navukiye. Mu nyuma ndamubwira dénoncer, narumva ko umengo no kwagiriza ico kintu cyabinteye. Ndamubwira annoncer, narumva nshaka amahoro. Amahoro yambariye ko ari Kristo wenyene.
yarambariye ko atahandi ava atari kuri Kristo Yesu, acambara urukundo rw'Imana n'igikorwa Kristo Yesu yakoze. Aza kumbarira ijambo riri mu Bikorosayi hariya mu gice ca 15 Kristo Yesu wariwe n'igikorwa ciwe. Aza kunyereka vy'ukuri ko nubwo biruka Imana ikimfise ku mugambi, ko turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivyo yateguye kera ngo tubigenderemo. Uwo munsi naciye nizera Yesu, ndamuha ubuzima bwanje. Ivyambaye ko nuko naronse itiro, hari haheze imyaka myinshi ntasinzira, ndasinzira muri ivyo biro vyiwe, yongera aransengera, ndumva ko ndemurutswe, ndose akaruhuko ko mu mutima. Natashe nezerewe cyane. Amarira ntiyakorotse, kumva urambaye iyindi mpuzo nshasha, emotion yari irimwo mwico gihe. Sinoshobora kuyidekriva kuko nararyohewe cyane. Hari kuwa kane ndibuka ko muri Louange yabaye barabajeyo intambo nari mfise, zirya ntambo horo ubona ngira byari birenze, kuko natamba ukuntu wamengo noguruka kubera umunezero. Narumva vy'ukuri ko nabaye uwundi muntu, na cyane cyane ko ijambo ry'Imana ryarejeje kumbwira hariya mu cete ca mbere ca Petero 2:9 ngo ariko mweho mu bwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera. Ndumva vy'ukuri ko nashyizwe ku ruhande, ndumva ijambo rimbwira ngo kera nta bantu mwarimwo, ngo ariko ubu muri abantu b'Imana, kera ntimwari bwagirwa imbabazi ariko ubu mwarazigiriwe. Kumva wa muntu yari yarabwiwe ko atazobabarirwa, kumva ijambo ry'Imana rimwemeje ko ashoboye kubabarirwa no guharirwa ivyaha vyiwe nkitwa icarimwe gishasha. Nta wundi munezero nari mfise. Narumva nubwo nopfa nkava muri uyu mubiri, narumva ko nocanja mwijuru kubona umwami Yesu. Niwo munezero n'ivyizigiro nakiriye uwo munsi. Mbega mumaze gutaha muhira, mwari mwatubwiye ko mwari muba mu ngeso, mwaranywa inzoga, mwaragira ibintu bitari vyiza. Mumaze gutaha muhira, mbega izo ngeso zarabavuye ko facilement novyita? Ikintu ca mbere nakoze ntashe nuko nashitse nshinga intahe abo twabana mu rupangu bose ndabakoranya, ndabasaba ikigongwe kuko nari mu bababuza amahoro. Ndabasaba imbabazi, ndababwira ko nihanye ibyaha kandi nakijiwe. Baranyemeye kuko ihinduka ryanje ryagumye rikurikira. Nagiye ndaba mu buzima bw'ihinduka ku buryo nisanga ndiko nditora mu c'Imana yampamagariye. Ic'Imana imbwira uyu munsi nuko nobwira abantu bose banyumviriza yuko ari gusuzuma ubuvugishwa n'impwemu zose twisonda ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana yatubwira hariya mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice ca 18:22 ngo muvugishwa niyavugishwa ibintu ntibibe, ntimuze mu mutinye, azoba yavyigeneye. Nivyo byadushikiye, yavugishijwe ibintu vyinshi ariko vyinshi ntivyabaye. Bisigura ko ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge vyacu. Hariya mw'Izaburi 119:10 haravyerekana ko dukwiye kurongorwa n'ijambo ry'Imana, tukagyisunga rikatumurikira. Niyo mpanuro noha umuntu wese ashobora kuba ari muri confusion cyangwa mu gukekeranya Imana. Ijambo ry'Imana riratomoye neza kandi ririkwije kandi n'ukuri kandi rifise n'ubushobozi bwo guhindura umuntu. Murakoze cyane Eloge ku ijambo mudushikirize ku témoignage yanyu. Turashimirira abantu bose mwadukurikiranye. Je ikintu nkuyemwo ni gusuzuma, dusuzume ikintu cyose umuntu atubwiye. Mbega uronse ijambo, mbega ijambo ry'Imana rivuga kwiki? Ntiduhuruduke, twumvirize, duce iruhande, turondere ico Imana ishaka kutubwira mu mwanya. Murakoze cyane rwose, turabashimiye ko mwadukurikiranye. Isango n'undi munsi ukurikira. Imana ibahezagire.